Amahoro y'Imana abane namwe bakunzi ba Kuri Empire mu nkunde ndabaramutse ndabahe nikaze muri kino kiganiro cacu uca gatondo cyo kuw'Imana igenekerezo rya 24 ukwezi kwa gatanu uri mwaka wa 2026 ikaze mwese mudukurikirana kuri kino kiganiro cacu aho tugiye kuyaga ku mutekano politike na diplomasi mu karere turagiye kuyaga tubabwira kungene ibintu vyaraye ku mirongo y'urugamba hagiye hatandukanye twarababwiye neza yuko ibintu kugeza ubu tuvugana muri kino kiganiro turaza kuyaga ibitari bike ariko imbere yuko twinjira mu kiganiro cacu nyezina mu nkundire abantu mwagiye gusenga musengera abana b'u Rwanda barungitwe muri Rubaya hariya za Kibahi n'ahandi henshi hagiye hatandukanye mu basengere kubera ko ntabwo borohewe na buke intumbi zuzuye inzira intumbi z'abasikare b'igihugu cy'u Rwanda zuzuye amayira ku buryo udashobora kuronka nawe hagarara hariya muri Rubaya. Ibi rero ndabitanguje kugira ngo abagiye gusenga musengere runo rwaruka rw'abana mu Rwanda bashowe muri zino ntambara batazi ubwazo bo muri Kongo. Muri zino ntambara zacu turaje tubabwire muri kino kiganiro cacu turaje tubabwire kungene WAZALENDO yaraye yinjiye muri Rubaya bose babireba umugani wa muririmbyi ati bose babireba. Turaje tubabwire tunabereke strategy bakoresheje zidasanzwe mu kwinjira ngaha muri Rubaya. Abo twayaze mu masaha y'ijoro barashoboye kutubwira uburyo ingene ibintu biko biragenda ku mirongo y'urugamba, ndetse twe twanababwiye neza yuko WAZALENDO yasavye ubufasha canke yasavye renfort y'amadrone na canke skoyi. Nagenda bamenyeshe neza yuko bakibivuga baciye babironka ubwo nyene ngo icumwana w'umwami ngo aririye wahita wakira. Muri kino kiganiro turaza kuzana amajwi y'ibanga y'umwe mu bakomanda mu gisirikare mu muhari wa RDF avuga ururimi rw'ikinyarwanda, uburyo yagiye aratanga message yiruka mu gihe bariko barabakubita za Kinigi n'ahandi mu buce bagiye barabakura mu ngaha muri Rubaya. Ibi vyose twamaze kuba tuvyegeranya, twamaze kuba tubishira hamwe, turaza kubashiramwo ano majwi y'ibanga mwumve ingene uno mu general yagenda aravuga ati WAZALENDO yaturembeje, abarundi nibo bariko baratwica, aba nibo bariko baratwica. Mwumva neza yuko afise amajambo y'agahinda, amajambo y'akabonge yariko arashikiriza yiruka cyane mu mpera za kino kiganiro. Mu mpera za kino kiganiro utamara kiganiro uza kubuhombye kubera ko ndaza kuyabashiriramwo amajwi y'umujenerale yafashe ariko ararungikira abasikare bagenziwe, ariko kubera ko bataramenya neza bataranatahura yuko muri M23 uba bagambanyi bariyo baruta bari muri FARDC baca barayaduhereza 5-5. Niyo mpamvu nza kubasangiza mu mpera za kino kiganiro imbere yuko nzababwira uko WAZALENDO yinjiye, ndetse ndababwiye n'ingene imirwano yifashe muri rusange hagiye hatandukanye mu bice WAZALENDO yagira afata. Haragiye haraboneka cyane harafatwa n'ibifungwa by'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zari zifise mu birindiro vyazo. Amakuru dufise nuko WAZALENDO gutohirahira ngo rafunguye ivyo bifungwa kubera ko babisizemwo uburozi budasanzwe, babisizemwo uburozi ku buryo ubu bifunguye wese yohava agira ikibazo. Icyaze ni karibu muri kino kiganiro cacu cya gatondo cyo kuw'Imana. Mu nkundire mu fyonde subscribe mwebwe mudukurikirana, ndibaza mwamaze kuba mubibona, mwabikoreye umuhungu wanyu, mwabikoreye urubuga rwanyu Kuri Empire. Twamaze kuba twuzuza abantu 10,000 mu kiringo cy'amezi 3. Murumva neza yuko ari abantu benshi. Rero ku bwanje ndabashimiye vyimva mutima, sinumva ko nabashimira. Ubundi bwe bafise ivyo nobahamagaye mwese tugahora muri stade tukaryoherwa tugasangira ibigiye bitandukanye. Imbere yuko ndababwira ano amajwi y'ibanga y'umushefu d'operation w'igisirikare ca RDF yari hariya muri za Kinigi n'ahandi muza kumva, mu nkundire manze ndabaramutse cyane mwebwe mwese mudukurikirana aho muherereye hose vy'umwihariko abumva no rurimi rw'ikirundi, abari mu Burundi, abari mu Rwanda, muri Congo, Kenya, Tanzania, Uganda, Mozambique, South Africa, henshi muri Afrika tutibagiye, abari Burayi, abari muri Amerika, abari muri Aziya, abari mu mpande za Oceania zose. Mumve yuko ikaze mwese ari ijyanye umiriwe canke mwaramutse nuko bitegwa n'amasaha muri ko muradukurana. Yes, nkuko bisanzwe natangwe ndibabwira neza yuko WAZALENDO yaraye yinjiye 5-5, yaraye yinjiye 5-5 ngaha muri centre ya Rubaya. Hari mu masaha y'ijoro aho twavuganye namwe bari ku minongoro baravuze ati
ibintu ntabwo vyoroshe ubu magingo yatuvugana Wazalendo yamaze kuba ishika muri Rubaya nubwo atamigwano yari bwatangure kuhaba. Amakuru avugwa neza yuko Wazalendo batayo zigira kuri zine arizo zinjiye ngaha muri Rubaya centre kugira ngo bikunde batanguze imigwano ikomeye cyane. No babwira neza yuko kuri no munsi w'Imana imigwano ntituramenya uko byazinduye, ariko biraboneka neza yuko umwuka w'intambara canke ibidasanzwe bitegerezwa kuba ari nayo mpamvu mubona neza yuko Wazalendo yamaze kwambara urwaga canke yamaze kudesida no kurera avuga ati dutegerezwa gufata Rubaya vyanke bikundi, kandi u Rwanda nagwo ruravuga ati dupfuma tuhapfira twese hako mufata Rubaya. Ndibaza mwarabonye cyane muri ko murabona igihugu cy'u Rwanda cyo gikomeza kuharunda abasirikare batari bake. No babwira neza yuko tugiranije kuraba ibigomba kubera ku mirongo y'urugamba, novuga ko hagira habe finale y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu ca Kongo ngaha ku butaka bwa Kongo. Iyi ni finale mes chers amis, abara bahenze ngo finale zarabaye, igira ibere muri Rubaya niyo finale, kuko ku bantu bazi by'amateka cyangwa bazi byinshi, Rubaya yarashobora kuba arico kirombwe ca mbere ku isi kivamwo ubutare bwinshi. Rubaya irashobora kuba ari kirombwe ca mbere ku isi kivamwo amabuye y'agaciro menshi kandi y'agaciro. Uno munsi rero igihugu cy'u Rwanda na Kongo barakina finale, nta wuzi neza yuko baza kuvira mu mapenalty cyangwa haza kuba ubutaha kare, ariko biraboneka neza yuko amaraso agiye kumenekera hano hantu mes chers amis, na maraso menshi cyane. Amaraso agiye kumenekera aha hantu nabibabwiye, na maraso menshi cyane umuntu atoshobora kuvuga canke atoshobora kubara. Rero singomba kubabwira byinshi kubijanye nibi vy'u Rwanda na Kongo, ariko mwumve neza yuko Wazalendo yo amakuru yizewe yamaze gushika, bamaze kuba bahinjira, ariko ntabwo baratangura kurasa. Nibatangura kurasa turaza kubimenya, turaza kubamenyesha, tubabwira ukungene ibintu biriko biragenda. Ariko kino kiganiro ndiko ndagikora amasaha ya saa 10 z'ubucagucagu, ni nayo mpamvu ntituba turamenya ivyaraye ndetse n'ivyazinduye, ariko ibitaza kuba vyazinduye tuza gufata akanya kari sacre kugira ngo dushobore kubibabwira. Rero nubabwira neza yuko uko Wazalendo yinjiye muri Rubaya ahagomba kubera ibidasanzwe, M23 RDF nayo niko yari kirinziza ingabo nyinshi, ibikoho byinshi, minisio nyinshi mu buryo budasanzwe. Igihugu cy'u Rwanda naco cyamaze kujya karanga kiravuga ati hako mudukura ngaha muri Rubaya tuziye amararo n'amaramuko mupfuma mutwicira ngaha twese. Rero nayo mpamvu nababwiye yuko abantu mwakoze subscribe kuri Kuri Empire mutihenze na bukebuke, kandi ndashima cyane ku bantu mwamaze kumenye ko twahinduye izina ry'urubuga, ubu ari Kuri Empire ryamaze no kubaja mu maraso bamwe bamwe. Ni ibintu byo gushima, ni ibintu byo gukenguruka, byerekana neza ko mudukurikirana umwanya ku mwanya. Rero mu nkundire cyane mu mbabarire kubona ndiko ndabaha n'amakuru mu buryo ubu nk'ubu, nuko ndi mu rugendo ntari gufata kamera kugira ngo dushobore kubaha amakuru nk'uko twari dusanzwe tubibakorera. Ariko mwumve neza yuko ibintu bigiye kuba bibi cyane, ibintu bigiye gukomera ngaha ku mirongo y'urugamba. Eske tuca twibaza ati biraza kurangira gute hagati ya coalition ya FARDC hamwe na coalition ya Wazalendo na FARDC? Ariko amakuru adusumira nuko ingabo z'u Burundi FDNB nazo zishobora kuba zamaze kuba zishika 5 kwa 5 zamaze kuba ziri ngaha muri Rubaya canke mu mucungararo ya Rubaya, nkuko amakuru yacu abandanye bashikira. Wanashaka n'ikimenyamenye mu majwi tuzo kubashiriramo mu mpera za kino kiganiro z'uwo Comanda w'umunyarwanda yari kariruka ibombe imuri ku mutwe, yari kariruka urusoro ruri ku mutwe kabisa. Biboneka neza yuko yabuze amahoro n'amaragamo ahemagirika, yiruka rungika audio nyamba kwa kugira babwire ati jewe tuzohurira mu ijuru. Ubu nibwo butumwa bwa nyuma ndabubahaye, ku buryo nibaja kumuhamba kuri ku masimetieri bazovuga ati ijambo rya nyuma yagiye avuze niri yaravuze nimwo neza yuko ingabo z'u Burundi nazo zisanzwe ziri muri Nord Kivu hariya mu micungaro ya Rubaya, ndetse ari nazo ziba ziri imbere ku mirongo y'urugamba kugira ngo zishobore gukubita zitababarinyesha amazi gucungana. Ndetse yasobanuye uburyo babaciga nino, yasobanuye uburyo babazingiye, yabasobanuye uburyo M23 RDF bisanze mu kagozi bisanga bariko bararaswa hasi no hejuru, impande n'impande, iburyo ni bubafu. Aya niyo makuru ndibaza mudatse ko vyumvira, singomba kubimuvugira
muraza kuvyiyumvira muri kino kiganiro mu mpera muri rya release nza kubacishirizamwo mu nyuma, ariko mumve yuko inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zigiye kwakota umuriro aha muri Rubaya. Harandi makuru avuga neza yuko leta zunze ubumwe za Amerika zishobora kuba zashize mu kuboko muri bino bintu, nubwo mutagomba kwibaza ati hari amakuru y'ibanga avuga neza yuko hari ibikoho vya rutura vyashikirijwe FARDC hariya muri Rubaya kugira ngo bikunde bavyifashishe birukana inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Biravugwa neza yuko bino bigwanisho vyoba vyahawe FARDC vyatanzwe na leta zunze ubumwe za Amerika, ariko sinje kuvyemera kandi sinje no kubana kubera ko bacu mugani bati nta nduru ivugira ku gasozi ubusa. Ibi bintu bishobora kuba ari byo mesha zami, ariko nako nyamba atari ivyo tuzobibona. Ariko no munsi inguvu ziko zirakora ku mirongo y'urugamba, sinibaza neza yuko ari ya WAZALENDO tuzi. Inguvu ziriko zirakora sinibaza yuko ari ya FARDC tuzi. C'est vrai ingabo z'u Burundi zirimo turabizi, mugabo inguvu ziko zirakora ni inguvu nyinshi cyane, ni inguvu umuntu wese atoshobora gushira kuri balance mes chers amis. Ariko turaza kuraba finale ngene iza kugenda. M23 gutsindwa muri Kongo canke u Rwanda gutsindwa muri Kongo no kuyaka Rubaya, kuko ibintu byose bakora, ibijaha byose bakora by'intambara, ukwica bene gihugu, gukora ibiki n'ibiki byose ni kubera ko bazi neza yuko baba bagizene, baba bafise ivyo baje kwiba ngaha muri Rubaya. Rubaya ni yitumenyesha mbazo Rwanda zimera nk'ibikoko. Rubaya niyo yatumye President Paul Kagame ahinduka nk'akanyamaswa atangura kwica abantu. Ni Rubaya yabitumye, ntimwibaze cyangwa muronderere n'ahandi. Ariko rero ngo intenderi ngo yashesha umuti, bene ibirindiro barabikeneye hasi hejuru, kandi hashuha hahora bitegereza gusubira mu minwe, ya bene byo nkuko vyamye na mbere hose. Rero kubijanye n'uburyo WAZALENDO yinjiye muri Rubaya turaje tubibabwira, ariko harayandi makuru neza avuga neza yuko drone nazo mesha zami zamaze kuzura ikirere cyose. Ibi ndiko nabivuga no muhava muvuga ngo ndamenye ngo ibanga, ngo ndamenye ngo masokre ya gisirikare, ariko jewe ndabahaye inkuru, jewe nibarinda bayimpa nzoyibaha, kuko je ndahari kugira ngo ndabatohoreze inkuru ko ziko ziragenda ku mirongo y'urugamba. Muri makayi nkababwira ukuri, nyamba coalition mufana yatsinzwe mu yisengere, nyamba yatsinze musengera amahoro arame. Ibi nivyo nababwiye na namasezerane yuko je Kodi de Black hano kuri BF4 plutôt hano kuri Kodi Empire muzokwama muhasanga. Rero ikirere cyaraye cyuzuye amadrone ya FARDC, umwanya n'umwanya aho bukera baratangura kubacucagira hasi no hejuru kabisa, baratangura kubamerera nabi nkuko muri ko murabibona. Jewe rero je namanda babwira ati burya rero ngo umwana ngo kugira ngo yumve umuriro kuturira abanza kukoramo. Uno munsi leta y'u Rwanda yarasotoye Kongo, kandi leta y'u Rwanda bishobora kuyiviramo intondoro kucanka intandaro yo kubomoka yo nyine ubwayo. Aya makuru n'amakuru yizewe kandi mukwiye gufata nkama. Leta y'u Rwanda yashobora kwisamburira ko isange itakaje n'ubutegetsi bagwaniye bari mwishamba. Ibi rese ngomba kwiteba ko cyangwa kubabwira byinshi, rikaneza komeza kubatohoreza amakuru ngene ari karagenda muri rusangi. Nubwo ndi mu rugendo kabisa, mumve neza yuko nza gukomeza kubaha amakuru. Ayandi makuru yizewe maze kuronka nuko mu buce inyeshamba z'u Rwanda zari zisanzwe zirimwo muri ya marokalite agera ku 8 na ya makuru yose twababwira, nuko bagiye barasiga ibifungurwa bateze WAZALENDO na FARDC. Amakuru tumaze kumenya yizewe nuko ivyo bifungurwa basize birimwo sumu, kuburyo mu WAZALENDO no FARDC yoramo kabiriye baca bahasiga ubuzima. Akana gatego kinyisha abazigihugu cy'u Rwanda, deja muranabizi yuko basanzwe bafise n'uburozi muri leta y'u Rwanda navyo gufirina. Ugize ishudahuriza ko leta y'u Rwanda baguha utuzi ukarara upfuye. Muribuka yuko bagira banaduhe General Neva hariya muri Congo Brazzaville, ariko umwato wa General Neva aravuga ati Neva ntabwo bikunda, ntimumukora ko ntimumwegera. Rero tutuzi barashobora kuba badusize muri tuya dufungwa kugira ngo bice, kubera ko ku mirongo y'urugamba vyabananiye, kuri front line vyabananiye, bavuge bati reka dukoreshe uburozi.
bakoresha uburozi kubera ko ivy'urusoro vyase ndibaza muri ko munanabona neza yuko ibigwanisho bitari bike ibigwanisho by'inyeshamba z'u Rwanda zari zifise bimwe bikomakomeye vya rutura vyose biriko biraja mu minwe ya FARDC WAZALENDO n'ingabo z'u Burundi. Ibi vyose nivyo muri ko murabona amafoto y'aba video, ndetse ubu ngomba kubaha ikiganiro noza nkavuga amajambo abiri gusa canke atatu nkaca ndabereka ama fact canke ama proof. Ibi bintu biriko biraba uno munsi twabiheruka tukiyutangura kubabwira amakuru y'intambara igihe ibinyamakuru vyo hakurya akanyeru vyaza biraduhenda, twabazanira buri kintu cyose ni fact cyose na proof na proof na proof. Uno munsi rero niko bimeze, kandi ndazi neza yuko muriko murabishima turiko turabakorera ivyo mwipfuza. Rero FARDC WAZALENDO muri mu bice inyeshamba z'u Rwanda mwazikuye mu mwazomoyemo, mwirinde kujya ikintu muhasanze kubera ko murashobora gusanga mwarozwe ku bintu mutazi. Ibindi no babwira neza nuko abagiye gusenga nko batangwa ndababwira, abagiye gusenga mes chers amis, musengere abana b'igihugu cy'u Rwanda bariko barashirira ku butaka bwa Kongo. Abana b'igihugu cy'u Rwanda mes chers amis, maze kubabwira neza yuko kuva imirwano muri Rubaya itangwe cyane mu nkengera za Rubaya, abasirikare batari bake b'u Rwanda baramaze kuhapfira, ndetse amakuru yizewe nuko mu Rwanda ubu bariko baraninzigisere ku nguvu ku buryo ufise n'imyaka 15 ushobora kuja mu gisirikare hama target isi yindi bakujana mu gihugu ca Kongo kurwana utazi nivyo uriko uragwana. Rero ndababwire neza yuko ibintu bitoroshe, mbere muri kano kanya ndaje ndababwire n'akandi gace gakomeye mu mirwano yabaye ngaha muri Sud Kivu. WAZALENDO yashoboye kwigarurira agace gakomeye cyane kadasanzwe nza kubabwira muri kino kiganiro. Rero mu nkundire mwese tukunda kubana mu biganiro byacu, manze ndababwire neza yuko imirwano igikomeje kandi ari myinshi cyane. Ndazi neza yuko MU23 yo yamaze kugira ubwoba bwishi. Nobabwira neza yuko uno munsi bitaboroheye ko babasha kurinda bimwe mu bice vya Rubaya aho basanzwe biba ubutare bwinshi babujana ikigali, kuko umuriro wa drone wariko ubakira ku mutwe mu gihe kurundi ruhande amasasu y'abazalendo yari karabaca mu maguru. Akantu mukumve kandi munakandika ahantu mwumve yuko uno munsi ibintu bitaboroheye. Aha ndavuga ku munsi wejo, umunsi urangiye, ibintu bitoroheye inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda kubera ko nibivyo butare, drone zari hejuru, WAZALENDO nayo barasa mu maguru atakinya atanu kubabarira mes chers amis. Rero singomba kubarambira cyangwa kubabwira byinshi, ariko bino bintu mu vyandika ahantu, bino bintu mu vyandika ahantu nimuzoze muravuga ati Kodi ntavyo yatubwiye, Kodi ntavyo yatubwiye. Ndazi neza yuko jewe atakintu ntazobabwira, wumva zokumva, kandi ndazi yuko kuri kose muzokuronka atakibazo na kimwe. Rero singomba kubarambira cyangwa kubabwira byinshi. Wowe maze gukora subscribe warakoze cyane, kimwe gusa wakoze subscribe warakoze cyane. Nta kindi numva no gusaba kirenze ico atari like na commentaire, kugira ngo tubandanye tubabwira byinshi we ko birabera ku mirongo y'urugamba, tubandanye tu updatinga mu buryo ubu canke ubundi. Ngaha muri Sud Kivu naho imigwano irakomeye cyane. Kare mu kiganiro nakoze nababwiye neza yuko M23 kubera amabwa irikirabonera hariya muri Nord Kivu irikiragarukana utubaraga aha muri Sud Kivu. Kugarukana utubaraga muri Sud Kivu nukuzana bwa busirikare bwabo bw'aba special force bakarunda muri Kamanyora, kugira ngo Kamanyora batera ubwoba WAZALENDO n'abasirikare basanzwe bahari, bikunde ziriya nguvu bajanye za Rubaya bamere nk'abazigarukana. Ariko ntabwo bikunda. Twaramaze kumenya yuko atabasikare bazima bafise, abasikare banyabo bari bafise bapfuye. Rero kubera ko bapfuye ntabwo bateye aha muri Sud Kivu, M23 yagombye kuvyura umutwe, bayivugutiye banyakuyumi, bayivugutiye umuravumba, bongera barayikubitiramo kabisa n'agapiripiri. Aho rero sahandi ni muri Kisunguti, ku mugwa mukuru w'umugwi wa Ziraro muri teritwari ya Karehe. Aha ni muri Sud Kivu. Ni nyuma yo gutsinda ku rugamba M23 RDF bataye baromoka, bari bariko baragaba cyangwa bariko baragerageza kongera kugaba ibitero muri buno buce bwa Kisunguti muri teritwari ya Karehe, bagomba kuhigarura muzi neza yuko kano gace
kari kamaze iminsi canke gaheruka kuva cane mu maboko y'izi nyeshamba z'igihugu c'u Rwanda. Rero uno munsi inyeshamba z'u Rwanda zari zongeye kozana kugira ngo zihagabe ibitero, ariko ntizorohewe na bukebuke, ntizorohewe na bukebuke kubera ko zakijwe k'umuriro w'ishavugisha urimo n'inzigo. Wazalendira basubiza inyuma 5 kwa 5, 5 kwa 5 Wanyarwanda babasubije inyuma kabisa ata kibazo na kimwe. Rero singomba kubarambira cyangwa kubabwira byinshi, ariko ngaha muri Kisunguti naho ntituje ubu ntitugize ngo tubabwire ngo hapfuye abango byari bimeze ngo tugireje kuraba ngo vyahononekariye nibi twobivuga ntitwomara ibihononekariye n'ivyinshi Cheikh Zami. Ivyo nonekara ku mirongo y'urugamba ni vyinshi, niyo mpamvu tudafata umanya ngo tubibabwire kubera ko twobivuga bugaca tubukingira bugaca kandi bukongera bugaca. Niyo mpamvu no munsi ndiko ndababwira amakuru, ndababwira mu buryo bwihuse cyane, mu buryo bunyaruka cyane kugira ngo mubandanye mumenya uko ibintu biko bigenda, just ni kuba updatinga, just kubamenyesha uko ibintu biko biragenda muri rusange. Rero bamaze gukora subscribe, komeza udushigikira hano kuri Kuri Empire. Hama reka ndabashire mu yareresi umusirikare w'umukomanda w'u Rwanda yari kariruka hariya mu micungararo ya Rubaya, wazanikira mwakiriza k'umuriro wa mu generale ariko aramuvugutira umuti, ariko avuga ati wazalendira turembeje, ingabo z'u Burundi ziriho twazibonye n'amaso yacu abiri. Bisobanura neza yuko ingabo z'u Burundi hari abantu zamaze kuremamwo ubwoba, ingabo z'u Burundi zaramaze kuremamwo ubwoba abasikare b'igihugu cy'u Rwanda. Hari umuntu numvise avuze ati ngo RDF irakomeye, ariko ikomeye itarahura na FDNB. Rero FDNB uno mu generale wo mu Rwanda yarungitse ubutumwa, akabarungikira abantu bahita barabuduhereza. Mwumve neza yuko yerekanye neza urugero ahitinyamo ingabo z'u Burundi. Yavuze ati twebwe twisanze turi hagati na hagati turiko turaraswa hirya no hino. Ndibaza muraza kumva uburokati yagiye avuga iyo audiosotse ubu, ariko n'igihe bafata kinigi mwanumvise ati ngo twakije mu gace ngo angosha mu kandi, ariko ubwo bwose buce yavuze mu nyuma barabukuwemo. Ubu maginga yatuvugana barawukuwemo atakibazo na kimwe. Rero mwumve neza yuko inyeshamba z'u Rwanda zumvise FDNB ziyabangira ingata. Reka rero bashirisiyemo ubu butumwa bw'uno umuntu kugira ngo mukurikirane mwumve ukungene u Rwanda rutinya canke umuriro bariko barakiza. Munibuke neza yuko n'abari mu mirongo y'urugamba base guhangana na Wazalendo kandi canke na FARDC kubera ko bari bamaze kubona yuko ari abantu badasanzwe. Kandi abikibanure kurikirana ino video urambwira muri commentaire ico wabonye canke ico watahuye muri ino video y'uno musirikare. Uyu n'umukomanda, ntabwo ari umusirikare asanzwe, uyu n'umukomanda w'urugamba yari hariya muri buriya buce. Kurikirana ino video ucuza muri commentaire tubwire kungene wayumvise. Aho hano muri teritwari ya Masisi muri iki gitondo by'umwihariko muri Goropima ya Gatoyi, ni ibintu bitari byoroshye cyane. Birasa nkaho bari barateguye inzira izatuma bafata Rubaya, gusa nayo twaho twakangukiye nyine nubwo ibitero byabo byari karabutaka, twase tugerageza gukora axe 3. Ni axe 3 zagerageje guhagarika umwanzi, ariko mu buryo budakomeye cyane kuko bari baturutse impande zose. FARDC yaturutse imbere, FDNB igisirikare cy'u Burundi gituruka iburyo, Wazalendo zituruka ibumoso, ari nazo zasaga n'izifite amashagaga menshi. Ubwo rero bakimanuka bahuye n'umugezi, hari umugezi wa Cugi, umugezi wa Cugi bakiwugeramo twagerageje kuwubatakiramo ngo tugerageze gusenya axe yabo. Axe yabo yasaga nkaho iri kutumenasa cyane. Tukibasatira rero mu mugezi twaje guhura n'akandi kantu gasa nk'ari agatero shuma cyangwa se kambushi gatoya. Ni kambushi kari katurutse kavuta karimo abasirikare b'Abarundi, nabo twabonaga rwose basa nkaho bafite amahane menshi cyane cyangwa se n'amashagaga menshi cyane. Birasa nkaho ibi bitero byabo noneho twabonye ko byajemo akagufu. Ntabwo ari nka mbere twakubitaga bagata biruka saha izi ngizi nk'agace ka Gatoyi. Birasa nkaho bari gushaka kukadukuramo, ariko natwe twagerageje kubatega imitego duciye za Kibabi mu birometero nka 30
kugira ngo wumve ukuntu ibitero by'uyu munsi byari bikomeye. Ibaze nko gusubira inyuma ho ibirometero 30 kugira ngo urebe ko umwanzi wakongera kumukura mu birindiro arimo. Hano Masisi rero kubera ari inzira yerekeza muri Rubaya, iyi teritwari ya Masisi yose irimo ibibazo, irimo umutekano muke. Abaturage birasa nkaho twamaze kubashyira uruhande rumwe kugira ngo hatagira uza guhura n'amasasu. Iyi nzira ya Rubaya yose rero ntabwo yoroshye pe, ntabwo byoroshye, ibintu birakomeye, ntabwo byoroshye. Ni ukuvuga ngo saha izi ngizi rero twakoze axe zisa nkaho ari 3 mu buryo bwa triangle yacu, bwa buryo turwanamo intambara benshi mumenyereye bwa guerrilla warfare. Ni uburyo bwo gutera umwanzi ukamutesha umutwe kandi ukamuzenguruka, ukamukarera udutero shuma kandi ukamuta muri ambush kugira ngo ubashe gufata ibikoresho bye. Gusa abasniper bacu bari hejuru ku musozi wa Kavuta na Kibabi, imisozi iri strategique cyane. Birasa nkaho uyu munsi batari bafite igipimo cya nyacyo, ni nayo mpamvu umwanzi yabaye nk'udusubiza inyuma hano muri Masisi, umwanzi agasa n'utuzengereza. Abasniper bacu rero ukuntu byagenze, FARDC uyu munsi ndababwiza ukuri yaje yamaramaje, yaje yari amavubi, baje bafite amashagaga menshi cyane, n'imbara ari amadolari ya Amerika cyangwa se n'imbara ya mabuye y'agaciro ya Rubaya bashaka ku bwinshi. Ububirigi bwabizeje ko ngo buzabaha amafaranga menshi nibabasha kudutsinsura hano bakadusubiza inyuma, ariko natwe tuzarwana mpaka kugera ku musirikari wa nyuma, mpaka kugera ku mwisho kabisa. Abajinga ntabwo tuzemera ko baza kuduteza umutekano muke ku butaka bwacu. Twe turarwanira kubaho, ntabwo turwanira amafaranga. Ubwo rero abasniper bacu ukuntu byagenze, drone CH4 yajira abamenasa, ibarasaho ibakura mu birindiro byabo, aribo twari twizeye ko baracungira bano bari hasi baciye mu kibaya. Bakibamenasa rero abasniper bacu bagerageje kongera gushaka ahantu batera imbunda zabo ngo baze kubasha gufata igipimo cya nyacyo, baze kurasa duyi mu cyico, ariko ibintu ntabwo byaje kubakundira. Iyo drone yongera garuka bwa kabiri CH4, none iragerageza nabo bakiyibona bahise babona ko ibintu byakomeye. Nta nubwo agerageze kuyirasaho kuko iba yirukanka cyane, kugira ngo ufate igipimo cyayo byasaba ko nibura uba utuje uri ahantu mu bwihisho itakubonye. Kubera rero drone yari yababonye, barwanye no gushaka ubwihisho. Muri uko gushaka ubwihisho rero baje gutakaza imisozi iri strategique, kuko kuri uwo musozi drone kubahamya cyangwa se gufata igipimo cyayo target byari byoroshye. Byaje kuba ngombwa rero ko bajya mu kibaya. Muri uko kujya mu kibaya, ubwo FARDC n'abarundi benshi ndetse n'abandi bose bari muri coalition ba FDLR, ba WAZALENDO na ba mayimayi bake, uyu munsi bari bamenye Masisi yose nibo gusa barajagata ku bwinshi. Ni ukuvuga ngo rero twaje kumva itegeko rya General Sultan Makenga tubwira ngo musubire mu birindiro byanyu cyangwa se muhagarare muri position neza, mwitonde kwataka mubihorere. Nibwo rero twabaye nk'abasubira mu birindiro byacu, turabareka basa n'abinjira neza mu gace ka Gatoyi. Binjiye Gatoyi bo barigamba ngo barayifashe, ngo ndetse mu minota mikeya cyane na Rubaya baraba bayifite, ngo na Masisi yose barabayikontorora bahagize tombe, ngo ndetse ngo natwe twabaye za mateko. Ubwo niko baripotingaga ku bagenero babo bakuru. Abagenero babo bakuru rero muri goropima ya Kibabi bahise bishima cyane, turabyumva ku mpuzanzira zabo, ibyombo byabo byavugaga cyane mu buryo bwa parallel. Ubwo rero natwe twahise tuvuga tuti reka noneho tuze gutangiza ibitero byacu mu buryo bwa nyabwo. Ubwo axe yacu ya mbere yaciye hasi Kinigi, indi axe ya kabiri iriho abasirikari badahusha, abasniper bose baje kugaruka baratwegera, baciye Cyugi. Mu guca Cyugi bamenasaga umwanzi, bamwigiza, bamukurura bamusunikira kuri babandi baciye Kinigi. Twaje rero guta umwanzi mo hagati, ariko tuza guhura n'irindi hurizo, umwanzi yahise atabarwa. Twashaka kumufata amateko ariko ntabwo byakunze hano Masisi, kuko ni benshi cyane, bafite ibikoresho byinshi, bibunda by'ibifaru za Kalachnikov ziringaniye, ibindi bibombarida by'ibifaru, ndetse n'izi drone zabo tutazibagiwe, ndetse na za katiwusha zimwe na zimwe n'imbunda nyinshi, n'amamagazini menshi, n'ibikoresho byinshi. Ngo barashaka kongera kwigarurira iyi Rubaya, ngo bongere bacukura amabuye y'agaciro
ariko natwe ntabwo turaza kuborohera. Size rero twabonye hirya no hino abantu bavuga ngo Masisi yafashwe, Masisi twavuga ko irimo Wazalendo, irimo Coalition, irimo FARDC, irimo na FDLR, ariko natwe turimo, natwe nka M23 turimo kandi turacyafite aho tugenzura. Ntabwo Masisi bayitwatse, harimo intambara ndetse n'abaturage ntabwo batuje. Twabasabye guhurira ahantu hamwe kugira ngo bataza guhura n'amasasu, by'umwihariko muri operasiyo zindi zigiye kuza nka operasiyo yiswe Kanyesuku. Ni operasiyo Kanyesuku tugomba kuza tukazengurukamo hano muri karitsiye zose tukareba umwe ku wundi. Rero ndabona bisa nkaho agapoze twari twafashe karangiye. Reka dusubire ku mirongo y'urugamba, mu dusengere ibintu ntabwo byoroshye hano Masisi. FARDC yongeye yabyukije umutwe, kandi noneho n'aba barundi ni benshi, n'aba Wazalendo ni benshi, ariko ikintu kimwe nasoreza no kubabwira ngo turarwanira kubaho kwacu. Tubuze hano twaba tubuze kubaho kwacu, ni nayo mpamvu tugomba kurwana mpaka